afise indero runtu ntabwo ahabukira ibintu ni nayo mpamvu afise ubuntu ase nuko yakuriye mu bantu. Il m'ont fait confiance, akunda ambiance, tumwambika alliance. Oh my gosh, she's so beautiful, my baby. Future Pro Hitmaker. Ahora mu kanwa kanje yacitse indirimbo irima mande tuzanye. Ukaca usanga ni wa mustar aciye ashaka no kwinjira mu bindi, akaba ari naho babandi baca bafatira ko bakavuga bati abaririmbyi n'abantu b'ingeso mbi. Nibaza ko n'abaririmbyi gusa, Ego. hariho abakobwa bakunda lift bagasaba motari. Guys, sindi umwigisha, sijenjeje indero y'abantu, jewe ico nkora please, nta muntu amenya ingene njyama. Okay, numva umenga noshobora kukuramutsa wewe kura dukurikirana, wewe wahisemo gukurikirana Burundi Kingdom TV, wewe wataye ivyo warimwe kugira ngo ushobore kudukurikirana wumvirize bishasha tukuzaniye. Ndaguha ikaze rero kugira ngo ushobore kumviriza ikiganiro cyo kuri uyu munsi. Ni ikiganiro twakuzaniye umutumire atuyagira ku bikorwa vyiwe, umutumire mushobora kuba musanzwe muzi bivanye n'akazi asanzwe akora, akazi umwuga wiwe wo kuririmba. Nyita formidable, étonnable, admirable, considérable. Turi muri BK TV. Ico ndagusaba rero no kugira subscribe, kagira comment, kagira share kugira ngo dushobore kubona ugo rukundo. Ntugume uturaba gusa ivyo bintu utabikora, nico kintu dushobora kugusaba kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza. Ndabere ko mutumire twashoboye kuzana muri BK TV. Ndakora mu kije bro. Ya ndabaramukije cyane. Meze bon. Meze neza nubwo mbakaje umenga nikava mu ariko meze neza ndashima. Yeah. Abantu bariko baradukurikirana bakeneye kumva umwidondoro w'umuntu yaje muri BK TV. Yeah. Oh my daily occupation, tell me where you are, oh. Send me the location, I'm ready to locate you. Ya kona gace kindirimba imwe mu ndirimbo mfise yitwa Gogo, ni mu melody n'umwe waririmbye abarundi. Tutara novuga gato karakura, ndacari muto sindakora mu muziki ndundi, ariko ndiko nkorana ishaka ridasanzwe bikama icizere cyuko nzoshika ahasumba abantu bibaza ko nzoshika cyangwa se ahasumba ko nibaza ko nzoshika. Yes, mwumvise turi kumye ni Momo Melody asanzwe novuga ari muri Master Music n'abantu henze. Ni umukeneye n'ukunda kumusanga yakira abantu canke nabo nyina akorera n'ibikorwa byo kuririmba. Kandi kinezeye cyane n'ukuntu ashoboye kwidondora. Ari abantu mu kwidondora uzumva ngo je nitwa naka atarana dushira no mugahoko. Mwumvise ndamubwira ati yidondore, iki nakoze cambere no kuturirimbira kugira ngo uri kura dukurikirana ushobore kumva ati uyu muntu batumiye n'uyu. Ndibaza uyu mwanya nshobora kumbwira ngo nazanye mu comedian, ngo nazanye umuntu atwenza, wamaze kumva umuntu nazanye wari we n'umuririmbyi aje kutihagira ku kazi kiwakora ko kuririmba. Momo, kaze cyane muri BK TV. Niteka ridasanzwe, hasa neza, sinari bwashike, ubwo ibintu byo gushima niteka ridasanzwe kwa mwantumiye uko si umwe, si babiri, si jana, si amajana 5 bifuza ko baronka yobakwe ryo gushika ngaha kwicara kuri iyi mikwa, ariko nanje ndashima cyane ko mwantumiye, merci cyane. Kuri iyo ndirimbo je gutubwira umenga ni ndirimbo Gogo, menga ni nayo herukira ko gusohora ko n'abantu ntihenze. Ariko nkeneye kubaza mu ndirimbo zawe umaze gukora, indirimbo guhimbara cyane kurusha izindi. Kuko ndazi zose ni nziza. Mugabo hari indirimbo ushobora kuvuga ati indirimbo vraiment ndumva yuko uco vyumva. Mu bisanzwe mu melody jewe nari umuririmbyi natanguye ndirimbira hejuru, njagwana no hejuru, njara kwansanga no gutumwanya kwica. Tireka ndabashire muri base. Gusa no hava nsumvya kuririmbira hejuru bande n'abande benshi, navuga nti sawa reka mpindure. Aho nca mpindura ku ndirimbo ni se bebe. Ari nayo ndirimbo bon ku kibazo mbajije nazo ko direct no shanishwa ni bebe uko bebe ugerageje no kuraba kuri YouTube niyo ndirimbo ifise amaviews menshi, niyo ndirimbo yatanze insiguro y'uwondiwe muri Buja Flavor, niyo ndirimbo yampaye visibility cyane mu bantu benshi, mbere inzene n'abantu abwira nanyinjiriza mbere. Bon mu bisanzwe umuziki wanje novuga nti ntabwo uratangura kundi hana buratangura kunyinjiriza mugabo bebe ibintu yakoze
yaranyugururiye imiryango imwe niba kuba notera imbere kwanje ari kuva ku ngazi ya mbere gushika ku ngazi y'10 bebe yarankuye ku ngazi ya kabiri nshira ku ngazi ya gatanu hofle ya bebe nibaza yuko naho notangura igitero ntaje yego nta kibazo okay ahora mukano kanje yacitse indirimbo ndirimba mande tusande erega nitara ryanje rimurikira ingendo zanje oye samicuro afise indero runtu ntabwo ahabukira ibintu ni nayo mpamvu afise ubuntu ase nuko yakuriye mu bantu eremo fe confiance ntakunda ambiance nzomwambika alliance oh my gosh, she's so beautiful, my baby. Yeah, that's it. Oh, she's mine. Shinda yukiye ndirimbo basha. Ajenyema kukivyiwe nivyanje. Mabu, maru, she beautiful akamoni ndona iti. Yeah. Ndiko nagerageza kumviriza muntu nzenye ico bitanga imistari, abakunda kuvuga ngo ni mistari, imistari mirongo mashairi. Ndakunda kumviriza cyane cyane indirimbo ziwawe urita cyane cyane ku rukundo. Ikintu nagomba kubaza. Hoba hariho umukobwa amaze kukwandikira akakubwira ati jewe burya ndifuza yuko tubonana kubera indirimbo wasohoye yaranyishe ivyo vyabaye sanye nese ngo abana bagahwera so kuvuga musanzwe ni naco gituma nkwiye kurondera ubushakashatsi cyangwa se nkatuma formidable cyangwa se nkatuma cameraman kugira ngo aje kuba yorondera ubushakashatsi yogira bwo kugira ngo tumenye isano riri hagati y'Imana n'umuziki yego cyangwa se isano riri hagati y'umuziki n'urukundo mu bisanzwe hari abantu benshi kuba hata muziki ubuzima ntibwogenda kubaho atarukundo ubuzima benshi ntibwogenda kuba hata Imana byo byumva ntivyokunda so umuziki rero ni kintu vyoroshe yuko ucisha muri nyamuziki ugakebura umuntu hama agahinduka ukabwira umuntu ubutumwa bukamushikira ugahanura umuntu ukamukora ku mutima nico gituma rero ivyo tuba twaririmbye kenshi hari gihe usanga kenshi waririmbye ibintu vy'umuntu wamuririmba ibintu vyiwe direct usanga nivyo waririmbye so kubona commentaire rero ije feedback bakubwira ati wandirimba ibintu vyanje shaka tubonana duhure ndaguha akantu dusangira akantu nibisanzwe vyama vyabaye nk'iyo bishitse hari abantu bacu bavuga bati umuntu nzenye umukobwa nico gituma bakunda kuvuga ko abaririmbyi ari abantu novuga yuko baca baja mu ngeso mbi ugasanga mbere uwo mukobwa aje kukubaza ati momo eba uri nishitu wasana irya ndirimbo yanyishe ukaca usanga ni wa mustar aciye ashaka no kwinjira mu bindi akaba ari naho babandi baca bafatira ko bakavuga bati abaririmbyi n'abantu b'ingeso mbi nibaza ko tabaririmbyi gusa hariho abakobwa bakunda lifti bagasaba motari sinzi iyo biherera hariho abasaba imodoka sinzi iyo biherera hariho abasaba amabutike sinzi iyo biherera ubwo rero nibaza ko bivana n'umuntu jewe ntabwo noba ndahari kugira ngo musanzwe turi nk'abigisha turi nk'inyenyeri zimurikira izimurikira isi turi nk'umuco umurikira igisagara cacu igihugu cacu isi yacu so niba twaba turi ivyo ntabwo tuba tugomba kubiba umwijima mu bantu umujyambwa bumwe agatukisha umuryango aho hari kera umujyambwa bumwe akitukisha niba hari umukobwa azi umusitaka ameze gutyo niba hari umuvyeyi azi umusitaka ameze gutyo afate ko ari ujya nyene ntafate ko ari abasitaka ariko wibaza yuko biva kuki kuko ari abantu bumvise ati umuririmbyi baca mvume ngano umuntu w'ingeso mbi n'umuntu anywa ibiyayura mutwe byinshi n'umuntu agena mu buhumbu nyibimvira yuko abantu bafatira kuki kugira ngo babiyumvire bene uko baririmba abo ivyo biratahurutse cyane niba abavyeyi bakera nta muntu mushasha akuze muri generation ya none bafise iyo mind ya gutyo niba abavyeyi bakera bakuze bazi yuko muri rinza ari umwaro mugi ari umushurashutsi ari konona ariko umuziki nakazi ubwo Kingdom TV mu bintu vyatumye ibaho ndazi yuko umuziki ufise mu ruhara runini na cyane ko icyo mukora cyane ari ugushaka guteza imbere umuziki w'u Burundi ubwo rero ico dukora so guteza umuziki ni kimwe mu byo duteza imbere ni kimwe muri ivyo ubwo rero niba mwagishize mu byo mushaka guteza imbere nukubera ko mubona ko ari ikintu ciza urashobora guseruka ahantu uri umuririmbyi ukavuga uti je ndi umuririmbyi na style yawe batayitaye ko niba ufise dread nibiki urazi
yuko kera bavuga ngo abari umuntu w'umuntu wa rumogi bakora ufise dread ngo barakwakira bakaguha ijambo so umuziki nakazi abo babibonamo ibitari ivyo nibahinduke bashira ubwenge kugira amenye aho tugeze akazi nakazi ndumuririmbyi wewe ura umumenuizie kishoboye gufata aranda ngo mbaze urubaho nawe ni udashoboye gushika kuri mikro umuntu wese nakazi kiwe buragabuye bakunzi ba Burundi Kingdom TV mwamaze kumwe umuntu turi kumwe muri BKTV ni Momo Melody aratubwiye yuko bajya abantu biyumvira yuko umuririmbyi ari umunwa rumogi umuririmbyi ari umuntu w'umusambanye w'ingeso mbavuze ati ayo ari amajambo ya kera abantu bavuga ngo umujyambwo abumwe ngagatukisha umujyango ariko ubu ngo byarahindutse umujyambwo abumwe akitukisha kandi aragerageje gusigura yuko umuririmbyi si umuntu w'ingeso mbi ahubwo ingeso mbi ntiri mu baririmbyi aho bwiri ku muntu nuko nyene biri Momo ugerageje kora umuziki wa hano mu Burundi uwo kugira president wa Amicale des Musiciens du Burundi ibintu wohera ko guhindura n'ivyaha nibaze ko hamwe mvuze ngo hari ivyo nahera ko guhindura kandi ico kibazo hariho n'undi yigize kwimbaza carangoye ariko nta n'impamvu yuko je bongira president nta mpamvu ihari wabaririmbye ntayihari kuko deja n'uhari arakora ivyo ashoboye arakora neza ndakubaze nawe kibazo kwanza ubu hari umusuzuguriye uhari oya ndiko ndabaza nka Momo bivanye wowe ivyo ubona no kuvuga byose rebirera bimeze neza kwanza umuziki uragoye kwanza umuziki wacu benshi bagwa barira umuziki nutera imbere simbona hano twoca mubona twoca kugira ngo umuziki utere imbere umuziki ahogeze warateye imbere warateye imbere aho uri kuko aho wari uri kera si huru no munsi ahubwo dukeneye irindi terambere rirushirije so nivyo nashaka kwishura kuri ico kibazo ati no hindura iki ntavyo wohindura ahubwo uzana bishasha kumbure bien sûr no kuvuga umuntu niyumvira cyo kimwe n'uwundi yego umuntu ntiyumvira cyo kimwe n'uwundi uhari afise ivyiyumviro vyiwe nanje no afise ivyiyumviro vyiwanje ariko kandi nkanahanuza nabandi kubera umutwe umwe kenshi wifasha gusara ego mu ncamake ajya amajambo avugwa hirya no hino bakavuga batahagenda nabi ni Momo atangorane nimwe abona sinibaza yuko kenshi muri ibintu byose muziki y'u Burundi bimeze bien ça muri si cyane sijana kwijana muri our plus 257 music industry harimo indimi harimo amajambo menshi ugacu usanga ujya umuntu avuga amajambo menshi hamwe umuwazi ikintu cyo gukora exactement kugira ngo hagira ikintu gihinduka ntacyo yerekana mugica akora kwereka amakosa mugumubwi uti nawe kora okay jako kivukore nta nakimwe yokora so ntitukaje dusuzugura ibintu ntitukaje duhagarara ku isonga mu kwerekana amakosa ahubwo niba ubonye ikosa cyawerekana cyari gukorwa kugira ngo iryo kosa rihave kumbure ntirizonagaruke ahubwo habiterambere mu muziki wacu ko ico twese duhurira ko ku muziki no kuwukunda okay Momo nabantu bakunze kuvuga yuko umuziki wa hano mu Burundi akanovera kao gasana kariko karasubira inyuma abantu bakavuga bati mbega nigiki kiriko kiratuma imiziki y'ubu usanga umuziki usohotse nk'ubu ukagira hit mu ndwi imikabuvuye kwicata nkuko bakunda kubivuga byo biva kuki nibaza yuko aho tugeze bon cyane niba abantu ba kera bagifise mind za kera bakiguma muri mind za kera avuga ati okay Chancho Hamisi indirimbo yaririmbye n'ubu iracari ku mwanya yaririmbye kiya gihe cugendo harure ndazi uko abaririmbyi bari bahari kiya gihe wobaharura yego wobavuga utihenze kandi ntihenda muguno munsi abaririmbyi bahari uno munsi abaririmbyi bahari ni benshi ntabo womenya nta n'umuntu numwe upfa wamenya kuko buri munsi ngira ngo harasohoka nk'indirimbo zishika 200 ku munsi mu Burundi ku muziki niba arizo zike ni nk'ijana ni muri buri urumva so ico gihe harashobora gusohoka ni muri buri ngira ngo nk'indirimbo zibiri mu ndwi imwe cyangwa se imwe mu ndwi imwe ugaca usanga ironse promotion hose yamaze kwinjira mu bantu igakundwa nta yindi bimirije kuronka vuba bagategereza ngo no munsi hasohoka indirimbo 10 ku munsi 50 ijana mucama k'abantu birabagora agaca hasohoka nizo mu Rwanda akazumviriza yuko internet yaje iterambere ryaraje yumviriza i Burundi adashatse arazihoza kumviriza i Rwanda ubwo rero indirimbo y'umuziki w'u Burundi y'umurundi ntabwo ayifata ku mwanya muremure ngo ayikunde ngo ayiconcentre ko yego ayihe wa mwanya yakagombye kuyiha kugira ngo ikomeze iri mu mutwe wiwe ikomeze imuryohera ahereje kuyumviriza iwawe okay yayiravye yakurikiranye video yashyize ko like comment washaka n'ivyo basabwa ivyo tubasaba kubikora muri igihe bariko barabikora ubwo acavaho agaceja mu Rwanda agacavaho agaceja Nigeria agacavaho agaceja Tanzania kera wabanza kugura
ikanda sinzi ngene yabora zo ikanda canke CD urumva mugabo ntabwo waje kurondera indirimbo yose wifuje kuri YouTube ubwo rero no bavuga bati akanovera kariko karagabanuka sinibaza ko ari ivyo ni mu mitwe haje ibintu byose bifira mu mitwe no kubera yuko aheje kumva indirimbo yaje cavaho agaca agenda kumviriza muga kera yarayumviriza kayumviriza ariko kiri ngaho nyene momo hari abantu bavuga bati indirimbo burya novuga igumana kanovera bivanye n'ubutumwa bwa buri mu ndirimbo barafatira cyane cyane hariwo nigeze kubaza arambira ati muze mwihweze nk'izi ndirimbo z'uyu niyo mwungere akona karoro kambere niyo mwungere bamuze arimba style reggae ndamubona muce mwihweza iyi ndirimbo ya nani Vivi indirimbo yitwa Muyomba ni indirimbo bavuga bati nubu yumvirije womengira cyane shasha abantu rero bakavuga bati birashobora kuba bivana bavuga ku ntuzenye ku butumwa buba buri mu ndirimbo ku buryo umuntu ayumvirije indirimbo aguma yumva umenga indirimbo ni shasha mu bisanzwe ico kijanye n'ubutumwa nibaza ko togihagarako cyane je nka je mu melody sinifuza umuntu azozambwira ngo we momo ngo genda uririmba ubutumwa ngo genda uririmba hano urugwaruka guys sindi umwigisha sijenjeje indero y'abantu jewe ico nkora please nta muntu amenya ingene njyama nta muntu amenya ingene ndamuka nta muntu amenya ingene aho mba ingene ndi hamazi ingene ndi hamatara ingene ndi inzu ico nkora umuziki wanje ndawukora nk'akazi ndawukora nk'ivyo nshaka kudandaza ubwo uri ku isoko niho gutekera ngo dandaza ibi wewe niba udandaza irengare ukabona arizo zikwinjiriza ariko muririmbyi arashobora guhanura listen to me ubwo jewe ndiko ndadandaza kwa ivyo ndiko ndakora ico nzi ico ntegereza kwa bwa mbere kwirinda yuko notitura imico igihugu cacu ibindi vyose ndaba yuko ndiko ndadandaza nta ushimwa nabo busi arumva ubwo baratubwira ngo ririmba karanga ririmba igihugu Bernice Dobert ntumuzi ivyo aririmba hariho umuntu amusumvya kuririmba ibintu vyakagombye gukurikirwa urishiye ko bamusupportinga nkuko bikwiriye ubwo rero je nkora umuziki wanje nka business nshaka kudandaza ivyo bindi vy'impanuro birebire jewe impanuro ntanga ziriho abo zishikira zirabashikira kandi barazakira neza kandi bagashima uwo rero yumva yuko bitameze neza imiryango iruguruye studio ziruguruye naze nawe arimba ivyo ashaka okay momo wumva abarinivyi nka bose baciye bafatira ku icumiro cyo bakavuga bati nta ndirimbo zo guhanura tuzoshobora gushikiriza no gushikiriza indirimbo nyene amuheze ndagukunda usa neza mwumva yuko igihugu coba kiriko kiratera imbere umuziki wo uriko uratera imbere canke uriko urasubira inyuma kubgaho biravana n'umuntu nabivuze umuntu wese afise ingene adandaza hari uririmba amayaya afise yashora hari uririmba vy'urukundo afise yabishora navuze cyane pado gatoye navuze cyane nka wewe kuri ico cumbiro cyo wawe nka kumwe abaririmbyi bose baciye bafatira kuri ico cumbiro cyo bakavuga bati twebwe nta ndirimbo zo guhanura nta ndirimbo ziki tuzoririmba no kuririmba ndagukunda jewe nibaze ko atasho vya bitwaye ubwo dushaka kuririmba umuziki dukore business yacu Burundi ntaco bwohomba igihugu ndakubwire dushaka gukora kwanza urabice winjiza kwanza hama umuntu azoba keneye yuko uririmba ibintu vyo guteza imbere igihugu vyo guhanura vyo gutanga indero aza kurondera why not aza kurondera wenyene kujya corona igihitera baraturondera batira abamukora akantu turaririmba indirimbo kujya umutama wacu nyakwigendera igihe adusezera baravuga ati raba mugira akantu toragakoze babona turondera nabo mu gihe bikenewe sino twebwe ifo kwanza ko dukora ikintu kiduha ubugari kuko abo babivuga bose nta numwe abuguha uraye ubusa urimenya uri kuratembera ko arya kuzuba muri ville uhangayika nta numwe aguha ya taxi so wewe niba uri gukora umuziki wawe ubona ukoze gutya juste gusa ntutitura imico yigu cacu ico buri muntu wese agomba kuba acubahiriza nk'umuririmbyi w'u Burundi yubahe idrapo ry'igihugu c'u Burundi yubahe igihugu c'u Burundi yubahe imico n'akaranga mugabo ivyo uririmba byose urishiye kuri konjiza amahera yawe kora ego momo Master Music ivuze iki kuri wewe nazano kwisi na mama nazano mu muziki na Master Music gushikana none ndumuhungu wayo ndumwana wayo mpora nsenga nsaba Imana yuko yumfasha nkatera imbere nkazoteza imbere n'abandi mugabo aho nogera hose nubwo no kurira indege indege ndamaze kuyurira sigitangaza nubwo no kurira indege kubw'umuziki mvuga nti ngiye mu bikorwa by'umuziki aho nogera hose naho novana na Master Music aho abo nofasha bose no babwira nti
genda mubahe Master Music aho muzoshika mugasanga hari logo yayo muzokuname kubera Master Music ni insiguro nini uwo ndiwe jewe ni Master Music kwanza Master Music hajya Master Music wowe uri muri management canke mugize kwa muri famille ku muryango Master Music benshi baje bavyihenda ko ngo ni management muri Master Music ni famille yego urigenga urishira ukizana uko ushatse turi famille twitanyeho dukundana twemerana dufatanya mu mugongo tutaronderanamwe amahera ariko dufashanya kurondera amahera no kurondera iterambere ibintu vy'ama contrat ntabirimo buri wese ari free yego hari inkuru twigeze kuronka yuko ngo ni Momo yigeze kuba muri leta zunze ubumwe za Amerika iyo nkuru sinzi kari eko narakubitiyeyo nkuko nawe peut-être wigeze kubi Karusi wigeze kubi Tanzania eko bon guhangayika kurondera ubuzima abantu bacu bavuga bati ni Momo amaze kubona yuko yaronse akanoti hari acavuga ati reka ndayazana mu madolari ndayariri no mu Burundi no musinda Kenya bon oyaye sinibaze ko ari ivyo generi kuri contrat y'akazi hama contrat irahera ni benshi bavyumvise bavuga bamponda uri kicucu uzorinda upfa ukenye chance warayishe mugabo umuntu atazi ubukanye bwo muri vere yego agaca yumva yuko yoja kuba mwibarabara hari ikintu abatazi jewe rero ntabwo nari gukwepa ngonze kuba mwibarabara ndafise muhiri wacu okay niki wacu turakenye amine mu Burundi wacu turakenye mugabo gito gitabwi wabo wohangayika ugahangayikira iwanyu wohangayika ugahangayikira aho uzobona umurima w'umumba tukarandura bakagukubita ari kugasaba ikigongwe mu Kirundi bakakubabarira ivyo kuja kuba mu bazungu kwa mwibarabara no kanatsinda baravuga yuko n'igihugu cacu c'u Burundi gitunze ibintu byinshi bitandukaniye ko mbere n'ibindi bihugu bakunda kuvuga yuko Burundi bukenya je ndakunda kubagwanya kuko ni n'abazungu benshi baza ngaba bagatangara igihugu cacu c'u Burundi okay Momo nashaka kubaza cyane kucerekeranye no muziki w'u Burundi utunenge wo ubona muziki w'u Burundi turi imbere ku bwawe ukubita amaso ukavuga ati ahantu je ndabona yuko ari fake ni mu muziki cyangwa se kubanya muziki uvuze mu muziki ni kuvuga ni industry ya Buja Flavor okay nibaze ko ari cyane hagati y'abaririmbyi yego ico kintu cyama cavuzwe gukundana sinzi yuko dukeneye Saint Valentin kugira ngo azoza twigishe gukundana cyangwa se Yesu cyangwa Yezu azamana kubwiwa twigishe gukundana ariko ico nico kintu cyambere dukeneye kugira ngo tube twotera imbere kuko nta kuntu vyumvikana mu melody niko ndagerageza kwiyubaka hama formidable muririmbyi urafise intambwe ugezeko ndagenda gusavye please fata mu mugongo mfasha niba ari gashona teguye nduma upcoming urabizi ugacumbwira ngo zana miliyoni 2 umva nta rukundo rurimo ubwo ifo kuraba uwo uri kurayasaba kwanza umuntu agusaba korabo mfasha uramubona ko uwo mwana ashoboye afise vision yandika neza muri vyose semato akeneye umuntu amupushinga agace asaba kumupushinga juste gato umufashe umuririmbire nk'amajambo 10 mu ndirimbo umuriyoni umupeti yaje n'amaguru meme kugusaba iyo korabo yirangije dejo ni respect aba yaguhaye aba yabonye yuko uri umuntu kazi ufise ico umuterera ko umusumba ugacombwira ngo zana miliyoni nawe ubwawe nta ufise bo aho ni kwikote y'urukundo kutubahana navyo birimwo kudasoneranira nibindi bitandukanye ariko aho tugeze ni heza ntawo hasuzugura ni Momo Melody yifuza gutera imbere ku buryo uva muri Master Music akagenda gukora ku giti ciwe atagwanko atashari atashavu nkahava nkagenda gukora ku giti canje nkaramura abandi bapeti nkabaramura nabo bagatera imbere bakazoramura abandi nabo nyine bakaramura abandi mugaba kamavuga bati Master Music twese niyo dukomoka ariko ni ninde label yuza kurondera ukavuga ati jewe ndi tayari kwinjira ivyo ni biyago bica biba mugamba ndi tayari kugenda ego Momo Melody turiko turasa nabarangiza ikiganiro kugira ngo ibintu bigende neza hariho ivyo twumvise umengo biri kubiratunganya na Master Music umengo ni anniversary y'imyaka sindayizi neza ugira bitubwira mu kanya ivyo bintu bitunganijwe gute tutawasha tutawasha tarehe 21 mwezi wa 5 huu tariki 20 ni mu kwezi kwa 5 tuzocana umuriro muri Ingo Club muri Rohero antukana utahazi ufashe taxi ukabwira umuntu tinshikana muri Ingo Club
buri wese azohamenya bigomba bitangure kumenyekana ntabwo biramenyekana biracyari mu ibanga ubwo wowe wavyumviye inbox tubaye abambere kubishira ku karubanda ku mugaragaro ni tariki 21 hazoba hari abantu batandukanye ibintu bijaye no kwinjira reka niba kabanga yuko hazoba ari kuri gusa ku buntu tuzoba tuhari hazoba hari tapis rouge Brandtown DJs n'iyindi rebo imwe yiyubashe izo bihari nk'abatumire special n'abandi baririmbyi batandukanye bazoba bahari Team Master Music yose izo bihari mu ikoti y'ibara rimwe twese dusa neza turi ko tunywa twihereza ibintu bidasanzwe urumva ubwo izoba ari isabukuru ya studio yacu ku myaka 5 ndetse n'isabukuru ya CEO wa Master Music Masterland niwo umunsi azoba aramusahimbaza isabukuru yiwe urumva ko azokata cake bazokata cake ya studio bakateni ya Masterland muhabona abantu bashasha bashitsi batandukanye bazoba bavuye ahantu hatandukanye n'abaririmbyi batandukanye vuba bizoca ku radio atandukanye mu bimenye kurusha uko tubivuze akajama kagasunika rugi ku bikorwa bya by'umuziki tuje dukundana ubwo rukundo dukenese hagati y'abaririmbyi gusa hagati y'abafana hagati ya twegwe je ku ruhande rwanje ndakunda abafana banje kuko naho nogira batahari nukuri batahari noririmba nkavyumviririza cyangwa se nkavyumviriza n'abagenzi banje banyemera ariko nabo ni bake cyane so onkeneye ko bamba hafi follow kuri Instagram Momo Melody Official YouTube ni Momo Melody Twitter ni Momo Melody Official Facebook ni Momo Melody canke Momo Melody page ni account na page aho hose ukinyandikira sinshaka umuntu yandikira ngira ngo yambu apana ngo gute bro shaka umuntu anyandikira ampa ivyumviro dukore gutya turondera amahera gutya kugira ngo ahantu uri kura dekona hindura ngaha ibi bintu uri kugira gutya hindura gutya umuntu jumu hakumpa ifi nyereka ingene ndayiroba kuko yimpawe no munsi zonyohera ejo ngaruke nahijya ejo ngaruke ngume ndakuvuruga ariko nyeretse ingene ndayiroba jewe ndaryoherwa nkagaburira nabandi and that's why mbwira abantu nti karibu bankurikirane bambe hafi kumwe nabo gutera imbere biroroshe yes ahanje novumengo nshobora kubashimira ndagushimire Momo thank you so much ndabashimiye cyane imani nabahezagire kurusha tuzogaruke ngaha akumbure ari byiza kurusha gusumba ngaha thank you ndibaza neje nakugira ati garuka ndibaza yuko uri tayari muri kiraro canje kugira ngo mbashe gutera imbere atamwebwe sinotera imbere ahanje novumengo nshobora kugushimira wowe kuri dukurikirana muri Burundi Kingdom TV wari kuri dukurikirana mwumvise yari Momo Melody kuva muri Master Music aratubwiye ibikorwa arimo aratubwiye ndetse na anniversary wari kurategura anniversary y'imyaka 5 Master Music izo bimaze ivuza canke itanguye ibikorwa azwa kandi ni sabukuru ya CEO wa Master Music ariwe Masterland natwe nka BKTV nka Burundi Kingdom TV mana ni yadutiza amagara n'ubuzima niho tuzoba twibere kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza nibaze ko bamaze kugira subscribe bamaze kugira comment bamaze kugira na share nyita formidable ciao